matora imigambwe isigaye yibagije kwihatomboreye abasigaye imigambwe mito mito yari izi ko kuri iruhande ya CNDD-FDD ataco atakinini ivuze yibwiye iti ko wa wundi bari bahanganya akomeye avuyemo twe turonse amahirwe natwe yo kuronka ibibanza baza gutangara nabo nyene nyuma y'amatora amajwi yabo atemewe nabo nyene barayabaka inzego ziba iz'umugambwe umwe rudende. Ikindi twavuze kenshi cyabonetse muri ayo matora cyanadutangaje ningene umugambwe CNDD-FDD wabonetse utanizera abanywanyi bawo kugeraho abanywanyi babo nabo nyene bategekwa ko bagiye mu tuzo twitora baherekezwa n'imbonerakure iza kuraba ivyo batoye canke bakabategeka ko batorera ahabona abandi bariko barabiraba naho hari hategekanijwe uburyo budasanzwe bwo kwiba cyane cyane hageze guharura amajwi abategetsi ntibari bizeye ko n'abasendedefted bo nyene baza gutora CNDD-FDD kandi uko bavyumviye kwari ukuri nk'umunsi twari twamaze kuronka amakuru bucanka amatora aba aho abasendedefted batwibwiriye bo nyene ko bari bateguye kudatora CNDD-FDD. Ndibuka ko amasaha make imbere yuko amatora aba bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD batwandikiye batubwira imikenyuro iza gukoreshwa tukivyandika abantu bakibaza ko bidashoboka baza gutangara kumwe twavyanditse byose bigenze uko nyene haba ivyo byo kubategeka ingene batora haba n'ingene mu guharura bataza kwemera ko abo bita bakeba baza kuja kuraba ivyanditse ku ikarata y'itora. Rero amatora ya 2025 afise byinshi avuga ko ubutegetsi butacizigiye n'abanywanyi babwo abitwa ko baburimwo babukurikira avuga kandi ko ubutegetsi buzi ko butoshobora guhiganwa uyu munsi ko abarundi babuvuyeko. Ico nico cyambere novuga kijanye n'amatora ukijanye n'ingene mu mugambwe CNDD-FDD bifashe intsinzi bashaka barayironse inama nshingamateka bayifise hafi ku rugero rw'100%. Inama nkenguzamateka nuko n'izindi nzego zose ubu barazigaruriye bimeze gutyo. Ni ukuvuga ko ubirabira inyuma umengo barakomeye umengo ubu n'umugambo utanyiganyizwa ni igihome gikomeye gifatanye kitanyiganyizwa. Ariko hari irindi jambo nkunze gukoresha mu biganiro aho nkunze kuvuga ndi iyo wirukanye opposition y'inyuma ubu vyaye opposition y'imbere yo muri wewe nyene. Rero nabo ikibazo ubu bafise ingwano aho kuyitega inyuma ingwano iri kwibera indani muri bo. Mugani wa wundi yatubwira ati cyo bise muchezo wa ndani mugabo ijambo ryakiriwe kutariko mu Barundi Leonidas Hatungimana muri wako mugani giherutse yagisiguye ati mvuze muchezo wa ndani usigura ingwano ibera indani mu mugambwe mugabo abantu bumvise ko muchezo wa ndani ari imukino wo kubesha tisi ivyo tuvuze mu ingwano imbera muri twebwe nyene. Rero muti imwe mu nkuru yavuzwe cyane mu ntango y'umwaka yari ingwara ya Reverien Ndikuriyo barayuka abantu mu kwezi mu mpera z'ukwa mbere aho hariho amasengesho ategurwa na CNDD-FDD ajyatangurira umwaka aho z'amasengero menshi yabera Ingozi. Ayo masengesho ageze buca atangura umunyamanga mukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo afatwa n'ingwara itangaje ako kanya bamumanukana Bujumbura hageze cyarata ubwenge mu mwanya muto barafata ingingo yo kumutwara hanze bamutwara mu gihugu cya Kenya agenda aho hose atabwenge agifise aramara hafi indwi 2 cyangwa 3 atagira ubwenge. Ingwara yiwe yavuzwe ko byinshi benshi bavuze ko yarozwe ijambo riguma rigaruka ko yoba yahawe ishano. Nta cyemezo kigeze kibaho wenyene ntiyigeze avyemeza ntiyigeze avyivugira ngo kijya gihe nari nahawe ishano mugabo hariho ibimenyetso nk'abagumye bakurikirana hafi ayo makuru yerekana ko hariho kwikeka iryo shano no mu bamwegereye cyane. Nka kimwe mu bimenyetso n'ingene aho yaragwariye nk'i Nairobi umuryango wiwe wanse bimwe biboneka ko bamwe mu bategetsi b'igihugu begera aho Ndikuriyo agwariye.
ubu ndashobora kubivuga ko ico gihe ababimbaza nabwo ndashobora kuvuga ku makuru y'umuntu agwaye kuko hagwaye serugo agwaye n'umuntu agwaye ntibisubira kuba ibyo bya politike byari ikibazo c'umuryango ariko ubu ntikikiri ikibazo cy'iyo ndwara umuntu ashobora kuvuga bimwe mu byo twashobora kumenya ico gihe nk'akarorero amakuru twari dufise yaravuga ko bankiye uwuserukira Uburundi i Nairobi gushikira aho ndi kuri yo yaragwariye nyene kumushikira ku buryo yomwegera barabimwankiye uwuserukira igihugu yankigwa kwegera hagwariye umukuru w'umugambo twari igihugu cari ikibazo nka bamwe tubabajeje igituma batubwira bati uyo baramuzi ko afatanye n'umuryango wa Ndayishimiye kuko buca bashingiranira abana babo buca bubaka ambasaderi muri Kenya umukobwa wiwe buca yubakana n'umuhungu wa Ndayishimiye ivyo rero birimwo mu bituma batinya ko yegera bibaza ko hari ibindi byo haba bishika naho ndafise aho nzagugarukira mu kuvuga ariko nk'ico ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko hariho ukwinubana hejuru mu butegetsi mu byari bijanye n'iyo ngwara hari ibindi kumbure nyene byo ariwe azovyivuga yani ashaka kuzobivuga kumbure atari jewe no wavyiza ko ari jewe usanga ari je ndabivuzeko mugabo igihe atashe hari ibindi bimenyetso vyabaye nk'igihe atashe uravye ingene abasende FTD bahimbaza ababo ukabuzwa ingene ndi kuri yo akunzwe n'imbonera kure ari wari meze nk'umwami wazo ukabona ingene ataha bimeze nko gutaha mu kinyegero ataha ukabona nta televiziyo yaje ntivyamenyeshejwe ntiyerekanywe uzi ingene bihora bigenda aho byari ico bivuga amaze gutaha rero ijambo yatanze aravuga ko ari umunsi mukuru udasanzwe uzobera kuri stade yiwe yubatse hariya Igisenyi i Makamba aravuga ko imyambaro abantu bose bazoba bahari bazoba bambaye aravuga defile y'agakura izohabera aratangaza ibintu bikomeye rwose byari kuba bijanye no kuza kwigina ko yasubiye kugaruka ari muzima ariko ivyo bintu bigeze uwo munsi mukuru ugeze ntibyasubiye kuja kuri rwa rugero byavuzwe ko ntibyanahimbajwe uko byari byavuzwe byaratswe inguvu bisigura ko hejuru hari abagira bati ntidukeneye ko ahinduka umwero ntidukeneye ko aza kuboneka nk'incungu nk'intsinzi ikomeye kuba bamufise bica biboneka ko arico hejuru bariko baranka muri ico gihe ubu rero uko vyifashe hagati y'abo bantu bimeze gute jewe amakuru mfise ico ntavuzemo kindi n'ingene mu mwanya yaragwaye hari abatwandikira ubutumwa muri bajya abo mu ruhande rw'iwe bamwegereye amajambo bavuga yarateye ubwoba n'ubu ndacyayafise aranditse muri telefone wanje baragira bati agapfa nujya wundi ahagabire nawe ntituzomureka aho uwo wundi muvuga ninde uwo wundi bavuga ninde Pacifique ntazi uwo wundi bavuga umukuru w'igihugu nta wundi bitwa ko ahanganye warumva ko aribo bavuga ati agapfa nujya wundi ntashye bwose bizokurikira zobibona rero abantu barumva ko hagati y'izo mpande zibiri hari ikibazo mugabo amakuru dufise avuga ko bafashe ingingo yo kuri urwo ruhande rwa ndi kuri yo uguca bugufi ko batazigera berekana ko kera twarabibona umenga barahanganye muri buka ya myaka akwira amakomine yose y'igihugu yambaye impuzu zisa n'iz'igisirikare hanyuma leta ikabuza kwambara izo mpuzu agira amanama y'ijoro ashika ahantu saa 10 y'ijoro gakoranya abantu hakavuga ingoma mu ijoro ivyo byose muri buka ingene hafashwe ingingo zihagarika ivyo bintu kuko yaboneka umengo ni wasigaye agaba kurusha umukuru w'igihugu rero byakurikiye nuko urwo ruhande rwiwe rugira ruti twe tuzoca bugufi ntiyagira aho badukura ntibaronke ico badukurako tuzokwerekana ko natwe tuyoboka turi kumwe turiko turajana mugabo ikiza kukwereka ko hariho intambara iri ndani muri uwo mugambwe ni nkuru rugendo umukuru w'igihugu aheje kugira mu makomine yose y'igihugu kubona umukuru w'igihugu ico ni kimwe bindi mu byaranze uyu mwaka muri politique umukuru w'igihugu agendeye amakomine yose
avuga ko ariko yerekana abasitanteri mugabo ubona ko isa na pre-campagne isa nuko yatanguye kampanye ya 2027 mugabo ayikoze mu bundi bwenge akagendera igihugu cyose yerekana wicamaze wari atuka abashatse bose nico cyabonetsemo ariko aho bamutegeye no kumwima abantu ningene umugambwe utunganije amanama utabura abantu ariko umukuru w'igihugu agendera ahantu akababura kabona ahantu henshi bari abana b'abanyeshuri bategetswe kuhaza bakaca bategeka ngo mugende mutambaye impuzu z'ishure kandi abakobwa mwambara impuzu zisanzwe n'ibitambara muboneke nk'abanyagihugu basanzwe ntihagire uza kubona ko ari abanyeshuri uko twagenda tubyandika koko ndayishimiye yavuze abantu niko mu biro vyiwe babona bagerageza mu ntara ikurikira gukora utundi tuntu twinshi barabe ko bokosora twasubira kwandika n'utwo bakoze bakaca barondera utundi gushikaho haza mu makomine nk'atatu ya nyuma iterabwoba ridasanzwe aho kira mutumba bashyirako imbonerakure zibiri zicunga abantu akabwo kira gacimbiri imbonerakure zikara ziracunga batagiye abantu bakabwirwa amande menshi bazotanga abigisha bakabwirwa ibihano bazohabwa iterabwoba riraje mu banyagihugu kugira ngo umukuru w'igihugu yerekane ko ariko arakigwa mu mugambwe ntibafatanye ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ubunyene mu ndwi iheze aho yakira abamenyesha makuru nako ni muri ndwi nyene turimo nibaza ko ari kwa mbere aho yagira ikiganiro ku bamenyesha makuru hari ijambo yavugiyeyo yavuze ngo hariho ngo abantu mu biganiro batanguye kuvuga ngo abana b'u Burundi bagwaye kwashi ngo abana b'u Burundi ntibagira ivyo bajya ngo kubera ari bagufi yarivuze ngo kubera ngo bavuga ngo ni bagufi ngo kubw'ivyo ngo ni bagufi kubera batafunguye ibikwiye aca aravuga we nyene ngo mbega ko n'abakuru bafise abana bagufi nabo ntibagira ibyo bafungurira ngo jewe ngo ndafise ngo abana ngo bavyibushe ngo kuburyo umuntu yahava avuga yuko bafise na obesite ngo mugabo ngo hariho ngo kamwe gatoyi kuko katavyibuha ngo mwibaza ko ari kubera kubura ibyo gafungura iryo jambo yariko aravuga ryavuzwe nande ni ijambo ryavuzwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka uyu Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika no kuvuga umukuru w'igihugu wenyene aje kwishura umukuru w'inama nkenguzamateka ko ari umubeshi ko ari ko aramwambika ibara ko ari ko amubeshera ko abarundi batagira ifungurwa umuntu yoronderera kure intambara iraho hantu no kuvuga indani muri bo inyuma barafatanye ariko indani hariko haberayo intambara itaboneka bose barafishije amaso kuri 2027 mbega ninde azitoza ko umukuru w'igihugu aho navuga ntiburya ntimuze mutangare musanze hariho n'abatwara igisirikare bipfuza gutsindwa Uvira ntimuze mutangare burya hari intambara zindi zibarimwo zitavugirwa hejuru Pacifique Ninazwe mugize muragaza ko amajambo umukuru w'igihugu yavuze muri kiganiro abahaye abamenyesha makuru amajambo nkayo turayamenyereye kenshi yatanguye kuvugwa gutyo habariho ingira ngo ikintu citeguriwe kuba ku mutegetsi w'umuntu canke uwundi twarabibonye igihe Bunyoni yafungwa hari hamaze igihe havugwa amajambo nkayo uno munsi ariko aravugwa kuri Gervais Ndirakobuca hakaba hariho n'ibihuha bimaze imisi bivugwa ko ngira ngo mwibohero kumba kari impande y'ibohero rya Bunyoni ngo bariko hatunganywa ivyo bihuha mwaravyumvise mbega umuntu yogira amakenga ko hari ikindi gihangange higira gifatwe gifungwe birashoboka gose igihangange abambere bacabona ni Procureur General de la République hahora uyu Leonard Manirakiza nibo bose babona bati uyu muntu avuye mu mabanga akomeye gutyo akaca apfugirwa mu iperereza ushika uyu munsi akaba atajanwa mu ibohero bati kumbure yo bagira twagwe muri kiriya cumba cy'iruhande ya Bunyoni benshi bibimviriye uyo ariko niki uvuze hari abacimviriye ko mu bagiye barandondera hari abambwiye ko bishoboka ko ashobora gupfungwa n'ubundi tutibaza akomeye cyane kandi mu bavuzwe harabuzemwo izina rya Gervais Ndirakobuca be n'izina rya Prime Niyongabo mugabo ivyo tubifate nk'ibihuha nyene mu gihe biba bitarakogwa ta kimenyetso cyavyo nta wo vyemeza ngo nivyo bigiye kuba tubifate ko bikiri mu bihuha mugabo ababivuze bariho ndemeza ko hari abampaye ayo makuru kandi bari no mu babegereye bambwiye ivyo bintu ko mu ntumbero zoba ziri hejuru kwico kiriho ico rero mushobora kuca mwitega ngaha n'igiki
imbere yuko bakoranira Pacifique nahazwe imbere yuko mutubwira icyo twokwitega abo bakekwa ko boshobora guhagarikwa abo abahowe iki umukuru w'igihugu afata ko bariko baramugwanya bariko abifata umuvyo byose twamaze kuvuga we yubahutse akanabishira habona akishura umukuru w'inamashinga amateka ko ari umubeshi mu kuba atanga amakuru atariyo acafuza ubutegetsi murumva kwica atari ikintu gitoyi kandi abamwegera nabo baravuga ko nawe iyo nabimubwiye avuga ati baraza bamfata je ntaco niyagiriza ubu nyene ngo aho ayega avuga ati nibashaka kumfata baramfata ngo bavuga gutyo rero icyo nayimbuze ngaho umuntu ubundi nawe mu gisirikare nawe nyene umva cyayagirizwa amakosa ariko araba mu gisoda nawe ijya ngwano niyo imwe navuga nti uvira nibahatsindirwa ikizokurikira kizobaho hazobaho uburonderwa gushyirwa ko ugutsindwa kwabo umukuru w'igihugu we nyene niba amaso yose azoja ko azovuga bati niwe watwiciye igisoda ariko ku rundi ruhande abandi bazogira bati nawe azorondera uwa bitako n'ingoga kugira ntibimujeko uwo yoshobora kubitako azocaho umukuru w'igisirikare umukuru w'igisirikare twibutse ko amaze imyaka 13 arongoye ico gisirikare mu mateka y'u Burundi ivyo bintu ntivyari bwabeho umuntu yigeze kurongora igisirikare cy'u Burundi umwanya munini nibaza ko yabaye chef d'état major umwanya munini no watwaye igisirikare kuri Republika ya mbere Thomas Ndabemeye General Thomas Ndabemeye kuva mu 67 gushika mu 76 niwe muntu yari yaratwaye igisoda umwanya munini imyaka 9 ubu dufise General Niyongabo agitwaye imyaka 13 bisigura ko igisoda uko kiri uyu munsi niwe bamwagirije ko atagiteguye atacubatse neza atakigize igisirikare gishobora gutsinda intambara nta kinini yoronka yisigura nawe nyene ariko kandi nawe hari ivyo yagikoreshejwe ahabwa amategeko n'uri hejuru hagati yabo babiri uwacishe kurusha uwundi ninde aho niko kabaza ariko urumva ko naco ari ikintu gishoboka kwiyumvira kumufata kugira ngo bamuteko amakosa bamuteko ugutsindwa kuriko kuraba muri Kongo rero nayimude nico moca mwitega mu misi ya mbere uko abanyapolitike bameze hatanguye kuvugwa bene ayo majambo ko bariko baracanamwo mwitegeko vuba cyane bazodukorera ibirori berekana ko bakundana niko byamayimera imbere yuko Bunyoni afatwa akugwa mu kumunani kwa 2020 habaye igikorane cyo muri Kigarama 2021 aho Ndayishimiye yavuze ngo ntavyo batavuze ngo harabavuze ngo umushikiranganje wa mbere ngo nitukundana ngo aranyanka ngo arantobera ngo ariko iyo ngiye ngo nibagize gute ivyo bivuzwe ibara ryagira rigwe ni nkuko imbere yuko nkuru nziza narajabu bavana habanje ikoraniro nkuru nziza avuga ngo mbega umuntu twasangiye ugondo ngo mbega umuntu twasangiye amagorwa yose nigiki cyo shora kutuja hagati mu mwaka ukurikiye yaramupfunza rero mubuko dutanguye kubivuga mwitegeko mu mpera y'umwaka tuzumva Ndayishimiye ahubwo ashimira ndira ko buca ku rugero tutari twiteze cyangwa umukuru w'igisoda imbere yuko hoba ibindi bintu biza kuba hagati yabo ego Pacifique nazwe mujanye na politike iyi leta hari uno munsi iva mu mugambwe CNDD FDD niyo iri isa niyiganjiye vyose uno munsi mwebwe iyo leta muyibona gute umwoyiha amanota angahe murafise ivyo muyishima murafise ivyo muyinegura mwishuriki abavuga ko uno munsi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari bo yoba afata ingingo zose zikomeye z'igihugu murakoze rimwe mu byahindutse bikomeye muri 2025 n'ishingwa rya leta shasha mu kwezi k'umunani muri 2025 iyi leta uyiravye munafatiye ivyo nyuma umenga hariho impinduka nziza izanye ariko imbere yuko nshika kuri iyo mpinduka no kubwa mbere yo nyene uyiravye navuze nti umwaka w'agahinyuza yo nyene n'agahinyuza uravye abashikiranganje batanguranye na President Evariste Ndayishimiye muri leta hasigayeyo umushikiranganje umwe rudende umupfasoni Maria Chantale uyu mushikiranganje wo kwivuna abansi izina ry'ikirundi ninde Maria Chantale Nijimbere bara niwe wenyine asigaye muri yo leta mu bantu bari muri leta muri 2020 hagishingwa leta ya mbere bisigura ko abashikiranganje bananiwe bo babananiwe bonyene umukuru w'igihugu akaba yarashoboye wenyene canke yananiranywe nabo ku bwanje
umunyeshure umwigisha yigishije abanyeshuri biwe bose bakayoberwa iruhande ko umunyeshuri umwe wese aba yayobewe namwigisha aba yayobewe ni kimwe mu byerekana ariko harabitoje bagenda kuba abashinga amateka kuba abashinga amateka nticabuza ko abashikiranganje no mu yindi myaka barabashikiranganje baratowe mu nama nshinga amateka ikidashoboka gusa nuko bicara muri ivyo bibanza bibiri mu mwanya umwe kuba bagiye mu bashinga amateka ntibasubizwe muri leta ni ikimenyetso ko umukuru w'igihugu ataba yarashimye ivyo bakoze muri leta ntibaba barashimiwe kandi by'ukuri ubwiye urabaraba umwe wese muri bo twarabanditse ko kenshi sico kiganiro c'uno munsi ariko baravye ivyo bakoze byari byerekana nyene ingene iyo leta yananiwe fata umwe gusa tudabirengana ivyo dufate nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarahamaze imyaka 3 Martino Niteretse umushikiranganje we nyene yindwi zibiri imbere yuko akugwa yagiye imbere y'abapolisi abagendera ijya mbere mu myaka 3 agendera amakomisariya yose yaramaze imyaka 3 atabagendeye acaba ukibazo twari tumaze iminsi tuvuga c'abapolisi bamaze imyaka 4 badahawe umwambaro kandi amaze imyaka 3 Martino Niteretse umushikiranganje we nyene yindwi zibiri imbere yuko amafaranga yo kubambika asohoka buri mwaka acavuga ngo arabemereye 3 atwara abapolisi bose b'u Burundi akamara imyaka 3 atabambitse amafaranga yabo asohoka hanyuma agira kuugwe akaza kwemerera ko bigira bishoboke ko twabivuze twabishize habona uyu munsi bakaba batararonka iyo myambaro hari kunanirwa umuntu yorondera kundi gusumbuko naho uyu munsi uwo muntu ari umushinga amateka reka rero tubana uwo yagumyemwo mwibaza yuko ari uko ashoboye uwo mwatubwiye yagumyemwo ego ntiribe mu kunganira ngira ngo umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ko nawe nyene mu bushikiranganje bw'ubudandaji aho yahora nawe nyene vyari vyamusutaye ku amazi ngira ngo nawe nyene ntaco yari yashitse ko kini naho yasigayemo icyo bikoze ngira igisata ca mbere cananiwe kiboneka mu buzima bwa misi yose bw'abarundi ni igisata c'ubudandaji ni igisata ingene ubuzima bw'abarundi bwazimvye ingene ibintu byose byazimvye ingene yagiye afata ingingo z'ibiciro zitigera zubahirizwa ntawo mushira ko ngo niwe vyavako ni intwaro yose muri rusange ingene yari itunganijwe mugabo ubajije abarundi igisata cananiwe nico nyene yari umushikiranganje ajejwe ubudandaji yari umushikiranganje ajejwe kunguruza abantu n'ibintu ivyo bintu byose ajejwe n'ingenzi nta gisata na kimwe muri ivyo bitatu woshobora kuronka icyo cyamaze muri iyo myaka 5 y'intwaro ndayishimiye ahubwo byose byagiye byunyuka muri ico gisata ariko leta ihinduye abandi bose bagakugwa we yabaye niwe yaduze kurusha bose kira umushikanganje wo kwivuna abansi Maria Chantal nije imbere niwe agira kabiri ariko ivyo yatwaye imbere vyaranse nico no bivuga ko tusana bamaze kwinjira nyene muri iyo leta uko tuyibona umva ko tugeze kuwagarutse wenyene ariko nawe ari mu bari barananiwe naho wewe abandanije iyo leta rero hariho ico umuntu yoshobora kuvuga yashobora kuvuga ati nkeki kicoco kigendeka kuko hagishingwa leta zirongowe na Ndirako Buca na Gervais Bambe na Bunyoni twagumye tuvuga ko murabona ngo muri ibi bihe mu Nyoni niho hagezweho sirikare baguma bahabwa ibibanza vya politique vyobayemwo abasivile atari vyiza muri demokarasi rero kindi novuga ari nka ciza mugabo ariko kiraba neza ningene ubushikiranganje bwagabanijwe ubu dufise ubushikiranganje 13 gusa ico sinzi ko ari ciza cyane kuko uko ibisata byagiye bifatanywa hariho hamwe usanga bigoye kubitahura ariko naco kugira abashikiranganje benshi cyane vyari bibi sinzi gitigira ciza ico arico kuri leta y'u Burundi ico naco tugifate uko kije kugabanya amafaranga leta ikoresha ikindi kimeze nka symbole nk'ikimenyetso gikomeye kitazibagirwa kubona umutwa abaye umushikiranganje w'ubutungane ico si ikintu gitoyi mu gihugu abatwa bafise ingene bagiye barafatwa kuva muri kahise
ubushikiranganji bw'ubutungane ni bumwe mu bushikiranganji bukomeye cyane mu gihugu. Ico naco nyene gifatwa nk'ikintu gikomeye cabaye kuri iyo leta. Bimwe bya 40% na 60% hagati y'amoko, hagati y'abashikiranganji, ivyo navyo nyene baravyubahirije biracarimwo. Aho ivyo ni vyiza. Ibiza kuba duhereye ngaho nyene ni cyuko iguma ari leta y'umugambwe umwe, kandi amasezerano yarusha yoyo yubatse intwaro isangirwa n'amoko be n'imiryango ya politike. Ariko kuva haje ibwibwe byo muri 2018 ico cyarakuweho, iyindi migambwe ntirimwo muri leta, ufise inama nshingamateka ariganza agakora ibyo ashaka byose. Ico naco kiri ngaho gutyo muri kahise cyaratujyanishije, n'ubu nta uzi iyo bizoheza bikadushikana. Ariko rero ugiye kuraba mu bintu bigoranye cyane, umushikiranganje wa mbere ahari ubu ni umushikiranganje wenyene ataboneka ko afise inguvu. Benshi bagira batuye umushikiranganje koko azoshobora guhangana n'ibihangange mu butegetsi. Yari amaze umwanya muto muri leta, yari amaze amezi 6 gusa abaye umushikiranganje w'ikiga cya leta. Ivyo yakoze ngaho hantu ni gutanga amafaranga bije nshasha igihugu kizogenderako. Kimwe mu byaranze iyo bije kwabaye kuduza cyane amafaranga akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Aho abantu baje batangura kugira akabaza kuri ico. Umuntu bimwe tuvuga ngo ubu umukuru w'igihugu yandikiwe gusumisha imiliyoni 3 ku munsi avuye kuri 2, nigihava kuri aja kuri 2. Abantu bari bavugije induru. Uyu mushikiranganje aduza gose ibintu byo mu biro by'umukuru w'igihugu, akamuha ibintu bitumvikana ingene vyagiye mu biriwe, ibintu byo kubakisha amazu. N'abashikiranganje ba mbere, amakuru dufise avuga ivyo nyene, avuga ko bano bashikiranganje ba mbere bose uko bagenda barakugwa mu bibazo bagiye baragira, habayeho uguhangana n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ategeka abashikiranganje wenyene, ugasanga aratelefoni umushikiranganje ikintu kiza kuba kandi agatega aho kiba. Ariho nk'akarorero bigeze kumpa ko umushikiranganje yigeze kumwankira ibyo amutegetse. Nta misi yamaze muri leta yakiyakugwa, ari umushikiranganje w'ubutungane. Umushikiranganje wa mbere yatanguye w'ubutungane hari Janine sinibuka ko ari Janine Ndayize, sinibuka igikirundi birasi igikirundi naco. Ibyo byose umushikiranganje muramubona yatanguye kuri leta Ndayishimiye. Uyo mupfasoni w'umukuru w'igihugu yaramutelefone amutegeka umuntu atereza gushira mu bahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Umushikiranganje aramwangira amubwira ati ivyo bintu uwo muntu yakoze ntibirimwo mu by'itegeko ry'umukuru w'igihugu, abo rivuga ko ryahaye ikigongwe ntashobora kujamo. Haciye igihe gito uyu mupfasoni yabaye mu bashikiranganje ba mbere baciye bakugwa muri leta. Rero ko n'akarero kamwe. Ejo bundi leta ihindutse hari nk'ikibazo twavuze ko cyane kijanye na Direction Generale ya Solidarité Nationale, ubuyobozi bukuru buraba ibyo gufatana mu nda. Igisata hari amafaranga menshi yaco ubushikiranganje bushasha ntibavuze aho bagishize. Kera cyari mu gisata cy'ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu, iterambere ridakumira, n'ibyo nyine byo gufatana mu nda, niko ubwo bushikiranganje bwari bwitwa. Ariko aho bihinduriwe, ico gisata cyo gufatana mu nda nta namwe kivuzwe. Ibijanye hari ubwa mbere bafite na sécurité sociale. Sécurité sociale yacitwaga mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta kwa General Gabriel Nizigama Batazira Tibia. Hanyuma igisata cy'agateka kazina muntu naco n'iterambere ridakumira bitwagwa ku mushikiranganje w'ubutungane. Gufatana mu nda nta namwe byashizwe. Mu mwanya wa mbere bakiyumvira bati
biza kuguma kuri uwo mushikiranganje w'ubutungane hagiye ibindi bisata byinshi byahora muri ubwo bushikiranganje ariko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ngo we nyene yoba yaratanze itegeko ritaciye ku mukuru w'igihugu rica ku muyobozi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu by'uko ico gisata gishigwa ku mugenzi w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu General Gabriel Nizigama umushikiranganje bw'abakozi ba leta wa mushikiranganje nawe yarabijejwe umwe w'ubutungane aca yiruka ku mukuru w'igihugu ati ibintu bikozwe je sinzi iyo vyaciye mugabo murabiraba neza birashobora kuba bihonyoye amategeko buno bushikiranganje mwateza kubanza gushiraho itegeko rivuga ko ico gisata mu gitwaye hari ahantu imbere yavyo vyiza coba kiragumye iwanje nkuko vyari biri ivyo shobora gukorwa atategeko rikozwe mu nama y'abashikiranganje yatunganije gushabwa n'umushikiranganje w'abakozi ba leta Gabriel Nizigama ariko hari ikintu gitangaje gushika ubu ivyo bintu gushika ubu ntibitomoye neza ugiye kuraba vuba baragenye abategetsi batandukanye bakuru bo mu bwo bushikiranganje ugiye kuraba mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ukaja kuraba no mu bushikiranganje bujejwe abakozi ba leta hariho igisata kiguma citwa co kimwe ibintu bita assistance aux vulnérables ico rero kigumijeho ya confusion gushika ubu ntituzi neza umuntu azoguma agaba ivyo bintu byahora bija kwa ku mupfasoni Angeline Ndayishimiye mbega bizoca ku mushikiranganje Tibia bambitse Gabriel Nizigama cyane bizoca ku mushikiranganje uyu General Leonidas atwara ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kiracari kibazo ariko ko wabibajije umupfasoni w'umukuru w'igihugu afise inguvu nyinshi yaragiye aravugwa muri marché zikomeye vy'ibitoro yaragiye aravugwa mu bisata bikomeye bitari bike mwaragiye murayibona mwarabonye hazi imfashanyo zivuye hanze zigashobora no gutwarwa mu kindi gihugu uyu mupfasoni ntasanzwe kandi bivuga ko yanatumvikana n'abashikiranganje ba mbere kuri ico kibazo c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Pacifique nazwe sinzi yuko ayo makuru mwoba muyafise hari abakeka ko bafatiye ku vyabaye i Tanzania kwa Suhuru Samia akaba ari n'umugenzi wa president Ndayishimiye aho yagenye abantu mu muryango iwe muri leta bagafatira ku makarashishi umupfasoni w'umukuru w'igihugu amaze iminsi atunganya mu gihugu ati kumbure nawe nyene yobasotera kuzoja muri leta iyo nkuru niyo canke ni vya bindi abantu babona bakaca bafatira kuko bamuzi bakiyumvira yuko hari impinduka zishobora kuba ko yoja kuba umushikiranganje yo kwipfuza ko nyene bamugira umushikiranganje sindarizi nta kidashoboka mu karere hari igihugu umupfasoni w'umukuru w'igihugu asanzwe ari n'umushikiranganje usanga ni wacu bibayeho mugabo ico gira benshi batazi ico kuvuga ko yagiye muri leta buriya ari mu nzego z'igihugu ubu bitigeze biba ku bandi bapfasoni b'abakuru b'igihugu President Ndayishimiye niwe wa mbere yashizeho itegeko rituma umupfasoni wiwe agira ibiro bihinduka igisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu cyo mu biro by'umukuru w'igihugu ni kimwe mu bisata ijya bita ngo office de la première dame pour le développement OPDD ni ubu ni gisata kimwe mu bisata bikomeye byo mu biro by'umukuru w'igihugu niyo bakoze amafaranga leta izokoresha ico gisata usanga naco nyene cyanditswe amafaranga gihawe kandi muri bya bisata bironka amahirwe y'uguma bidugirizwa buri mwaka amafaranga bizokoreshwa igisata c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu naco nyene kironswa amafaranga gutyo umuyobozi wiwe mwishikira sinzi ko cyamwita secrétaire exécutif sinibuka izina bari haye n'umuntu yahoze ari umushikiranganje kugira berekane urugero cyo gisata kiriko ni Dr Tade Ndikumana yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu hanyuma kandi n'igihagararo ciwe uwo muntu afise igihagararo kingana n'icabashikiranganje urumva nimba uwitwa ko amufasha afasha umupfasoni n'umukuru w'igihugu afise igihagararo kingana n'icabashikiranganje uca wumva uwo mutwara nawe urugero aba ariko ko ari runini cyane rero abibaza ko yoba atari muri leta ahubwo ariyo abibaza ko atarimwo mu nzego z'igihugu arimwo no muri za ngorane bagiranira n'abashikiranganje ba mbere
nuko hariho amafaranga agenewe ibisata bimwe bimwe bya leta usanga acatwagwa muri OPDD cyangwa agatwagwa muri fondation Mugiraneza. Amafaranga yokoze mu gisata c'amagara y'abantu, amafaranga yokoze muri ibi byo gufashanya, amafaranga yogiye mu gisata c'indero, imfashanyo ziza ziva hanze zogiye muri ivyo bisata, usanga aho kuja ngaho bica bihabwa fondation Mugiraneza canke bigahabwa ya office de la première dame pour le développement. Aho niho hava ingorane zikomeye hagati y'umushikiranganje wa mbere n'umupfasoni mukuru w'igihugu. None Pacifique Ninahazwe muravye amateka agenga ingene leta ijaho n'ivyikurikiza ivyuko umukenyezi w'umukuru w'igihugu agira ikibanza kingana gutyo muri leta agahabwa na budget yo gukoresha ivyo vyo bavyemewe n'amategeko, mbega ntivyo bari malversation? Sinzi uko umuntu yovyita muri uyu mwanya, sinzi ko noronka neza izina nza kubiha, mugabo ico bikoze urwego ruhambaye nk'ubwo vyiza rwari rukwiye kuba rwategekanijwe mu itegeko ryaciye mu nama nshingamateka, ariko nta tegeko nyene nk'itegeko ryabayeho, n'ingingo y'umukuru w'igihugu yidugirije umupfasoni wiwe amuha amabanga akomeye, noneho haja n'urugero rwo kumuha budget idasanzwe. Uyu mwaka nibaza ko afise budget y'imiliyaridi 2 iruhande y'ivyo bindi byose bica biza bivuye muri izo mfashanyo cyazirungiye kwa aho iwe. Rero ku bwanje sinaje naciteguriye ngo mbe naci neza ngo nshobore kwemeza ko amategeko yahonyowe, ariko aho hantu hari ikibazo. Umukuru w'igihugu yifatira ingingo zijanye n'umukenyezi wiwe akaca ahabwa ibibanza bidasanzwe, ntavyo nzi yuko atamategeko ashobora kuba yarahonyowe. Ego Pacifique Ninahazwe mu kanya turatandukira igice cya gatatu, ariko mbere ko tuja mu gice cya gatatu muri uno mwaka nyene harabaye indinganizo nshasha